Musi w'Imana itariki 17 ntwarane niho haba ihiganwa ryatanguwe na École Technique vocale mu mfunyafunyo Dative. Nishure ryigisha amajwi, umuziki, ndavuga piano, umwironge, bass n'ibindi vyishi. Iryo higanwa rikaba ryitabiriwe n'abakozi b'Imana nka Eddy Ndean, Coss, Armel Danny, Dative nabandi beshiii. École Technique vocale ikaba imaze kuramura urwaruka rutandukanye harimwo Girumugisha Jeanne, nabandi beshiii. École Technique vocale ni shuri ryatangujwe na Hakizimana Diveshutera mu mwaka w'2013. Ubu akaba ari edition igira 9 aho bashize ku mugaragaro abanyeshuri 16 bari bamaze imisi biga. Ni programme bise Thé Voice Gospel demonstration.
École Technique vocale bakaba baratoye abaririmbyi batatu muri abo 16 abo nabo nababakurikira. Uwa mbere yagiriwe amahirwe yo kuba uwa mbere akaba ari Shadrack. Umwana yabikoze neza, aririmba neza, adugira ku note neza, ndetse n'abari ngaho bakaba barashimye. Uwa kabiri akaba yabaye Ozias, uwa gatatu Alkeri. Ni higanwa ryagenze neza, ndetse n'abari ngaho barabishingira intahe. Ufise amakenga eka genda ubaze abari ngaho bazokubwira neza. Uwa mbere akazokorerwa indirimbo muri studio nziza na video no kumumenyekanisha mu kiringo c'umwaka wose. Uwa kabiri akorerwa audio. Uwa gatatu akazitabwaho muri promotion zo kuja ku mastage atandukanye. Tubibutse ko mwariko mukurikirana Niho Gospel TV. Uwariko abashikiriza ino nkuru akaba ari Ndayikengukiye Fabrice. Imana ibaha umugisha cane, murakoze.